iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri amakuru yacu yo mu gitondo, muri kumwe nanjye Tim Harris Ishimwe. Ingingo z'ingenzi: ejo ku cyumweru muri Senegal biriwe mu matora, aho abatora bagaragaye ku mirongo miremire bashyigikiye umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida Yoweri Museveni aherutse kugira umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba umugabo w'ingabo. Abasesenguzi babivugaho iki? Abakuru b'ibihugu akenshi iyo bamaze igihe ku butegetsi baba barakoze ibyaha, iyo ibyo byaha rero kugira ngo umuperezida yumve yuko ari safe, ashobora kuzasohokamo neza, ashaka guteka umuntu yasigira ubutegetsi. Uwo ni Omar Khalfan, umusesenguzi mu bya politiki mpuzamahanga, muramwumva muri aya makuru. Simon Harris niwe ugiye kuba minisitiri w'intebe wa Ireland, ari muto mu mateka y'iki gihugu. Urugomo rwo muri Haiti rukorwa n'amabandi yaho rukomeje gutuma umurwa mukuru Port-au-Prince ugaragara nk'uberamo intambara. Reka amakuru ku buryo burambuye tuyahere muri Senegal. Ejo ku cyumweru muri Senegal biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni amatora yatinze kuba ugereranije n'igihe cyari giteganijwe. Benshi bizeye ko hari impinduka nyinshi zigiye kuba nyuma y'ibihe bikomeye igihugu cyanyuzemo, harimo n'imyigaragambyo yamaganaga leta, ibyatumye abatavuga rumwe nayo barushaho gushyigikirwa. Abakandida 19 nibo bahataniraga gusimbura Perezida Macky Sall ucyuye igihe. Perezida Sall yategetse manda ebyiri, ya nyuma irangwa cyane n'imvururu z'urudaca kubera gukurikirana umwe mu butavuga rumwe nawe, Ousmane Sonko. Hiyongereye ko n'impungenge z'uko uyu ucyuye igihe yashakaga kongera igihe amatora yazabera, ibyashoboraga kumuhesha ububasha bwo gukomeza gutegeka kandi itegeko nshinga ryaho ritabimwemerera. Mu mujyi wa Mboul ahakomoka Bassirou Diomaye Faye, ejo ku cyumweru hagaragaye imirongo y'abatora miremire. Abasesenguzi baremeza ko uyu Faye wari ushyigikiwe nk'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ashobora kugira amajwi menshi, ibishobora kumuhesha amahirwe yo gutorwa umwanya ahanganyemo na Amadou Ba wahoze ari minisitiri w'intebe wa Senegal. Faye ashyigikiwe na Ousmane Sonko, bombi bari bafunganye, we wangiwe kwiyamamaza kubera icyaha cyo gusebanya. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko aya matora agiye gushyira ku iherezo ikibazo cy'ubutegetsi bwashyize imbere politiki yorohereza abashoramari ariko ikananirwa kugabanya ibibazo by'ubukungu mu gihe iki gihugu cyitegura gutangira gucukura peteroli na gazi. Muri Port-au-Prince mu murwa mukuru wa Haiti, abantu barenga ibihumbi 33 barahunze mu mpera z'icyumweru gishize bagerageza guhunga urugomo rw'amabandi yaho. Umunsi umwe mbere yaho, imihanda yaho yari yuzuye imibiri y'abantu baguye muri uru rugomo nyuma y'ibitero byahanganishije amabandi na polisi. Uru rugomo rukomeje kuba mu duce dutandukanye tw'umurwa mukuru w'iki gihugu no mu kandi gace kitwa Delmas, ruraba mu gihe abaturage bategereje itangazo ry'igihe abayobozi bashya b'inzibacyuho bazagiraho. Umuturage utuye hafi y'ahitwa Pétionville yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko kuwa gatanu wabaye umunsi waranzwe n'umutuzo utarigeze uboneka muri ibi bihe by'urugomo. Yongeye hari koko umunsi wabanje wabaye isibaniro hagati y'amabandi agendana intwaro na polisi, ari naho haguye abantu benshi biriwe bagaragara mu mihanda yo mu murwa mukuru wa gatanu nyine. Ibi bitero byo kuwa gatanu ni nabyo byaguyemo umukuru w'aya mabandi witwa Ernest Germain, wamenyekanye cyane nka T Greg. Uyu yari yatorotse gereza mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu. ONU yatangaje ko abaturage hafi miliyoni 5, icya kabiri cy'abatuye igihugu cyose, kuri ubu bugarijwe n'ibibazo bibarenze by'umutekano no kutagira ibiribwa bihagije. Ibi byatumye mu mpera z'iki cyumweru turangije ababarirwa mu bihumbi 33 bahunga. Umuyobozi w'ibiro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ONU wita ku biribwa PAM yasabiye igihugu ko cyashyirwa mu bihe bidasanzwe. Haiti ni igihugu kibaho kitagira perezida cyangwa inteko nshingamategeko. Perezida uherukaho Jovenel Moise yishwe muri 2021 kandi amatora ya nyuma aheruka nayabaye muri 2016. Minisitiri w'intebe Ariel Henry nawe aherutse gutangaza ko yeguye kuri uyu mwanya ubwo yari mu nzira ava muri Kenya gusaba ko iki gihugu cyamuha abapolisi bamufasha kugarura umutekano mu gihugu, ubwo bari kuba bari mu butumwa bw'amahoro bwa ONU. Kenya yatangaje ko itajyayo ikurikije uko ibintu byifashe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yari atangaje ko abaturage b'igihugu cye barenga 200,000 bo mu mujyi wa Kharkiv baraye badafite umuriro w'amashanyarazi ni nyuma y'ibitero bikomeye by'Uburusiya byibasiye imiyoboro yaho.
Perezida Zelensky yaraye yemereye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko umujyi wa Kharkiv wa kabiri mu bunini muri Ukraine nyuma y'umurwa mukuru Kiev wibasiwe n'ibitero bikomeye by'Uburusiya. Ibi bitero byatumye ibihumbi amagana by'abaturage bo muri uyu mujyi babaho nta muriro w'amashanyarazi uza ngo umare igihe cyari gisanzwe. Zelensky yavuze ko inzego zibishinzwe ziri gukora ibishoboka byose ngo abaturage bongere babone umuriro, cyane cyane muri ibi bihe by'ubukonje. Mu mpera z'icyumweru turangije, ubwo Uburusiya bwagabaga ibi bitero bukibasira imiyoboro itanga umuriro w'amashanyarazi, byanatwaye ubuzima bw'abantu 5 hafi y'ahari umugezi wa Dnipro. Abandi bo mu mijyi 7 barenga miliyoni nabo bahura n'ikibazo cyo kubura amashanyarazi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu z'amashanyarazi cyaraye gisohoye itangazo ko abaturage b'i Kharkiv nabo mu burengerazuba bw'igihugu ahitwa Khmelnytskyi bakomeje kubaho nta muriro, mu gihe mu gace ka Odessa kari mu majyepfo ho umuriro uhari ariko bateganya kuwufunga. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyarangirize muri Ireland, aho Simon Harris yaraye atorewe kuba minisitiri w'intebe wa Ireland. Igisigaye gusa ari ukumwemeza. Yiyemeje kuzafasha abakora ubucuruzi buciriritse, akanibanda cyane ku mutekano ndetse no guhangana n'ikibazo cy'abimukira. Harris w'imyaka 37 y'amavuko abaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu asimbuye Leo Varadkar. Uyu yeguye kuri uyu mwanya ku itariki 20 y'uku kwezi ku buryo butunguranye, aho nabo mu ishyaka rye Fine Gael batigeze bamenya ibyo ari byo. Harris ni wa mbere mu mateka ya Ireland ugiye kuba minisitiri w'intebe ari muto. Yamenyekanye cyane mu gihe cya COVID-19, aho yafashije igihugu guhangana n'iki cyorezo cyari cyugarije isi. Bizemezwa neza ko abaye minisitiri w'intebe wa Ireland ku itariki ya 9 y'ukwezi gutaha kwa 4. Kuri we avuga ko azi neza umumaro wo gukora cyane kandi azi neza igikenewe mu mpande zose z'igihugu. Yasezeranije ishyaka rya Fine Gael n'abaturage bose ba Ireland ko azakorana imbaraga zidasanzwe akorera ishyaka ndetse n'igihugu, arangiza abashimira ku cyizere bamugiriye. Kuba muri Ireland hari ihuriro ry'amashyaka 3 akomeye akorana bishobora kuzabera Simon Harris inzitizi zatuma atagira umwanya uhagije wo gushyira mu ngiro iby'ingenzi yifuza kugeraho. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mugeno kuri wa3 radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook na X, muradusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda aherutse gushyiraho umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba nk'umugaba w'ingabo z'igihugu cya Uganda. Bwana Museveni kandi yagize impinduka nke muri guverinoma ye. Benshi batanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ishyirwaho ry'umuhungu we nubwo bidatangaje ariko nabwo ridasanzwe. Ku ruhande rw'abasesenguzi navuganye na Omar Karfan, umusesenguzi mu bya politiki mpuzamahanga, ambwira nawe uko abyumva. Uri urabona ngira ngo uribuka nangwa se abakurikira ijwi rya Amerika baribuka inkubiri yabaye mu bihugu by'Abarabu ubwo habaga imyigaragambyo yo kurwanya ubutegetsi bubi. Ngira ngo ni muri iriya context usanga abakuru b'ibihugu akenshi iyo bamaze igihe ku butegetsi baba barakoze ibyaha. Iyo ibyo byaha rero kugira ngo umuperezida yumve yuko ari safe, ashobora kuzasohokamo neza, ashaka guteka umuntu yasigira ubutegetsi, yaba cyane cyane wo mu muryango wiwe nk'umwana we. Yabitangiye kera ubwo nyine uriya muhungu yamuhiraga umusirikare agenda amuha amaranga, agenda azamuka. Kuba General Muhoozi ubu ngubu ubaye umugabo w'ingabo za Uganda, yari amaze igihe agaragara muri rubanda asa nk'uwiyamamaza. Kuba Perezida Museveni nka se amuhaye iyi mirimo mishya, ntabwo byaba wenda ariko kumubwira ati wowe va muri politiki ukora igisirikare kuko n'ubundi utemerewe gukora politiki? Ibintu byo kuva mu gisirikare ngira ngo yenasubiza icyo kibazo rubarije. Kuva mu gisirikare ujya muri politiki ni ibintu byoroshye. No kuvuga ngo urabona ngo turi muri 2024 mu ntangiriro za 2024. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda azaba muri 2026. Bivuga ngo iyo title yamuhaye kuba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda muri 2026 izajya kugera amaze gusa nkaho
ahubwo akoze ibindi bikorwa bidasanzwe mu ngabo za Uganda ariko no mu rwego rwa politiki. Ko Muhoozi iyo ukurikiye ibyo wakwita psychological behavior yiwe, imitekerereze yiwe, imyumvire yiwe, uburyo n'ibintu umuntu ashobora kwita muri rurimi rw'amahanga ibyo wakwita psychological leadership, muri we yumva yuko azaba uko yamaze asa nk'aho afite n'ishyaka ryiwe nubwo atari ishyaka rya politiki rizwi. Museveni yamubwira ati wowe uracyari umusirikare ntabwo ujya muri politiki, ababyumva gutyo nkeka yuko batarimo kureba context Museveni arimo nangwa se yifuza kuba yashyiramo umuhungu we mu myaka iri imbere. None mu gihe ibyo ngibyo uvuga bitaba ari byo bigiye gukorwa ngo Museveni aba ari gutegura umuhungu we kuzamusimbura, ni iki General Muhoozi yiteguye guhindura mu gisirikare cya Uganda cyangwa mu gisirikare cy'akarere muri rusange? Urabona Muhoozi abaye umugaba w'ingabo mukuru w'ingabo za Uganda mu gihe mu karere wa mugani harimo n'ibibazo by'umutekano mukeya cyane cyane hariya mu burasirazuba bwa Kongo, aho Kongo nubwo buriya abantu bajya babona ko Kongo Kinshasa kenshi yibanda ku Rwanda, ivuga ko u Rwanda ari rwo rushyigikiye uriya mutwe wa 23, ariko andi makuru ahari ndetse yizewe navuga yuko Kongo ishyira mu majwi n'igihugu cya Uganda mu gufasha nyine uriya mutwe wa M23. Hari Twitter Muhoozi ahetse gushyiraho vuba ngaha ivuga ngo arashaka ko haba igihugu kimwe kiri federal, umuntu yakwita igihugu cyo mu burasirazuba bwa Afurika, noneho akavuga ko rwose cyayoborwa n'umwe mu baperezida ndumva yashyize mu majwi perezida wa Kenya, noneho wakavuga ko yifuza, urumva ibyo yifuza nari nabyo yabonye nubwo abibonye ku rwego rwa Uganda, wakavuga ko yifuza kuba yakibera icyo gihugu nyine kiyunze, avuga ngo kiva ku nyanja y'Abahinde kikagera ku nyanja ya Atlantique. Urumva ko abashyizemo na Kongo Kinshasa nyine igenda ikagera ku nyanja ya Atlantique. Noneho aravuga ati iyo nifuza kuba naba umugaba mukuru w'ingabo w'icyo gihugu. Urumva rero muri iyo context mu bijyanye n'umutekano abantu bakwitega yuko ibibazo bigikomeza. Ibyo rero nibyo Muhoozi wavuga, ariko Muhoozi akayivuga muri context yo kuvuga ko icyo gihugu cyayoborwa nyine abantu bakigiramo amaboko cyane, ari ba Muhoozi, ari u Rwanda, noneho ubukungu burimo ugasa nkaho busaranganywa n'abo bantu bakeya. Niko njye nabivuga. Bwana Omar Kalfani, umusesenguzi mu bya politiki mpuzamahanga, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvuga n'ijwi ry'Amerika. Duhereye mu Rwanda, aho ikipe ya APR Basketball Club ikomeje kwitegura irushanwa rya Basketball African League muri 2024. Jean Claude Munyandinda aratubwira ibindi kuri iyi nkuru, anatubwire ibivugwa mu mupira w'amaguru, aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri muri Madagascar. Mu mukino w'intoki wa basketball, ubusharirirwe ikipe ya APR Basketball Club yahuye nabwo kuwa gatatu w'icyumweru gishize butangiye koroha. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda yari yakubise ibipfukamiro hasi imbere ya Patriot Basketball Club mu mukino wa shampiyona wabereye mu nzu y'imikino ya Lycée ya Kigali mu Rugunga. Dieudonné Ndizeye na bagenzi be batsinze APR Basketball Club amanota 73-59, bituma bamwe mu bakunzi b'ikipe igiye guseruka mu irushanwa rya BAL batangira kwibaza. Mu mitima yabo baragiraga bati, ese mama, iyi APR Basketball Club tubonye hano izarusyaho? Mbese bizagenda bite umunsi ikipe izaba ihagarariye u Rwanda izananirwa kwikura mu itsinda rya Sahara kandi imikino ya kamarampaka izabera mu Rwanda? None abakunzi ba Patriot Basketball Club n'aba Reg Basketball Club bazaduha inkwenene? Izi mpungenge zatangiye kugabanuka ejo bundi kwa gatandatu mu mukino wa gicuti wahuje APR Basketball Club na Al Ittihad Alexandria yo mu Misiri. Muri uyu mukino wabereye ku kibuga cya Stekor mu cyanya cyahariwe inganda i Masoro, APR Basketball Club yatsinze Al Ittihad amanota 77-76. Uyu munsi kuwa mbere aya makipe yombi arakina umukino wa kabiri wa gicuti wo kwipima. APR Basketball Club iri mu itsinda rya Sahara mu irushanwa rya BAL hamwe na AS Douane yo muri Senegal, US Monastir yo muri Tunisia na Rivers Hoopers yo muri Nigeria. Umunyamabanga mukuru wa APR Basketball Club Eric Karisa Salongo ashimangira ko feri ya mbere ari ku mukino wa nyuma. Intego yo iri hejuru kabisa, intego turashaka turashyira ekipe ishobora kugera kure hashoboka ariho kuri finale.
niyo ntego, nicyo twifuza, nibyo turiko turakora, n'abayobozi bacu barabidufashijemo kuba ekipe iri hamwe kuva muri Desembre ngo ibe iri kumwe, ikora imyitozo iri kumwe. Ni ivyo ngivyo, ni kugira tugere kure hashoboka, kandi kure hashoboka ndiko ndavuga ni muri finale. Iyo niyo ntego. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ubukene buranuma mu makipe anyuranye mu Rwanda. Abakinnyi b'amakipe amwe n'amwe aterwa inkunga n'inzego za leta bafashe icyemezo cyo guhagarika imyitozo bavuga ko ikirima ari ikiri mu nda. Mu cyumweru gishize AS Kigali mu bagabo no mu bagore yavuze ko idashobora gukomeza gukinira ubuntu, dore ko bamaze amezi 5 yose badahembwa. Iyo ntero yo muri AS Kigali yahise yikirizwa n'abakinnyi ba Muhazi United yahoze yitwa Rwamagana City. Muri Kiyovu Sport naho barimo barabogoza cyane cyane ko icyitwa umushahara cyahindutse nk'umugani. Muri Bugesera FC naho abakinnyi bari bamaze amezi 5 badahembwa, hanyuma bagiye kubahemba bayabahera rimwe imbumbe. Ibi nabyo byagize ingaruka ku ikipe kuko umunyezamu wayo Gahungu Habarurema yamaze guhembwa nawe ajya kwihemba agasembuye, hanyuma inzego za polisi zimucakira atwaye imodoka yahembutse, afungwa iminsi 5 bituma adashobora kwitabira umukino wa shampiyona wahuje Bugesera FC na Mukura Victory Sport. Dusoreze mu ikipe y'igihugu Amavubi ikomeje urugendo muri Madagascar. Kwa gatanu w'icyumweru gishize ikipe y'u Rwanda yanganyije na Botswana ubusa ku busa mu mukino utarushamaje ku basore b'umutoza Frank Spittler. Uyu mugabo w'Umudage yemeza ko kuri uyu wa mbere abakinnyi be baza kwikubita agashyi bagakina neza kurushaho mu mukino wa kabiri wo kwipima uza kubahuza n'ikipe y'igihugu ya Madagascar. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. y'imikino tuyakomereze i Burundi, aho ikibazo cy'ikipe ya Dinamo y'umukino w'intoki wa basketball ikigenda gifata indi ntera, aho abakunda uyu mukino wa basketball mu Burundi bakomeje kumvikana bavuga ko batazi impamvu politiki yavangwa na siporo, ndetse bakumvikanisha ko ibyo bategetsi bavuga ari imvugo za politiki ntaho bihuriye n'ukuri. Ni nyuma y'uko iyi kipe ivanywe mu irushanwa rya BAL yari yagiyemo muri Afurika y'Epfo ikanga kwambara imyambaro iriho ikirango cya Visit Rwanda. Iyi nkuru twayiteguriwe na Desire Hatungimana. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri wa gatanu, Jean Paul Manirakiza arongoye ishyirahamwe rya basketball mu Burundi FEBABU, kugeza uno munsi ntiyumva igituma umugwi wa Dinamo wakuwe mu mahiganwa ya BAL. Amenyesha ko abarongoye BAL bakoze amakosa mu gukumira umugwi wa Dinamo wirukanywe muri ayo mahiganwa kubera waciye kubiri n'amategeko agenga iryo higanwa. Kubwiwe ngo siko vyategezwa kugenda. Mategeko iyo umuntu amaze gukina match ya mbere muri competition nuko babemeye ibikurikira, kandi match yabaye comptabilize, yaraharuwe iremegwa, barabakinishije ntabwo batubajije. Iyo batubaza hari kwabwira ati yego ni mugire kujya nyene, hari kwatubasaba ko abandanya kujya nyene. À notre grande surprise, comme tout le monde, tubona yigira kabiri bateye forfait. Ibyo kuba byiza bari gukina kujya nyene, bari basanzwe bakinye uko bari barabibemereye hakiri kare. Jean Paul Manirakiza arahamuriza abakunzi ba basketball kugo rukino rutagiye guhagarara mu Burundi. Amenyesha ko bafatikanije n'ishiramwe mpuzamashirahamwe mu Burundi, Comité National Olympique n'ubushikiranganje bw'inkino baticaye kugira basketball igume itera imbere. Ibikorwa birakogwa kandi tuguma tubona ko bishobora kwavansa neza. Udushigikire umwe wese icyo ashoboye agiterere federasiyo igishikane aho kugiye gushikana. Mbere ubu hanageze yuko aho gusimbira hamwe, hageze yuko abagitere bose bari muri basketball tuja hamwe kugira ngo intambwe twari tugeze ko nisubira inyuma tuyibyaze umusaruro cyo guterambere gama. Naho uwo murongozi wa basketball mu Burundi atanga icizere, abakunzi ba basketball bo siko babibona. Abo twashoboye kuganira batumeshiye ko ivyo urongo FEBA bavuga atashingiro bigira. Baba bakinyi, abahoze bakina n'abarongoye imigwi, twarondeye kugira batubwire ico bibaza ku cizere bahawe n'urongoye FEBABU, ntibashimye kugira ico bavugiye kuri mikro z'Ijwi ry'Amerika. Bamenyesheje ko ikibazo ca Dinamo cafashe intumbero ya politike, bagatinya ko uwovuga ibitandukanye n'ivya leta ashobora kubizira. Bati kugira dukize amagara yacu mutubabarire, ntaco dushimye kuvuga. Ico kibazo ca Dinamo kimaze gufata intera ikomeye cyane, kuko mu bushikiranganje bw'inkino naho bariko baragifata mu minwe. Kugeza ubu bamenyesha ko bataramenya ikosa aho riri. Ivyo vyatumye Gervais Abayeho, umushikiranganje w'inkino mu Burundi,
ashinga umugwi w'amatohoza igenekezo rya 22. Uwo mugwi ukaba ufise iminsi 5 kugira iwe watanze icegeranyo. Abagize uwo mugwi n'abantu 7 barongowe na Samuel Niyubahwe, icegera ciwe ni Jean-Claude Birumushahu, nayo umunyamahanga mukuru ni Alexis Bandyatuyaga. Iciganje muri uwo mugwi w'amatohoza nuko ugizwe hanini n'abanyamategeko, benshi muri bo mbere bafise amabanga akomeye mu rwego rw'ubucamanza mu Burundi. Abatari bake bakaba badatahura igituma hajeho umugwi w'amatohoza mu gihe ivyashikiye Dinamo vyose urongoye ishirahamwe rya basketball mu Burundi amenyesha ko vyava mu nama n'ingingo n'abarongoye igihugu. Bati nta cizere ko ivyo bizogira ico bishitseko, kiretse ko ari ukwerekana ko ivyabaye bibaraje ishinga kandi vyaba ari bo babigizemwo uruhara. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Njuti muduteze amatwi amakuru twabagezagaho muri aka kanya naha ahumurije, ariko tubabararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'Ijwi rya Amerika biri imbere. Nge mwumvaga ndi Tim Harris Ishimwe, nshimiye kandi na bagenzi banje bamfashije kuyategura, najya ataha nawe wamfashije kuyegeranya ndagushimiye. Nshimiye na Etienne Karekezi wari uhagarariye. Mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe. Ubu hakurikiyeho ijambo ry'ibanze rigaragaza imigabo n'imigambi bya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo vyerekeye akarere ko mu buseruko bwa Asia na Pacific, Daniel Crittenbrink yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu kiri mu karere ka Pacific kandi ko gisangiye amateka n'imico n'ibihugu bibanyi vyo muri Pacific. Yatangaje ko iterambere n'umutekano wa Amerika bifatira ku bwigenge n'iterambere ry'ibihugu vyo mu karere ka Pacific. Icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo vyerekeye akarere ka Pacific, Daniel Crittenbrink yatangaje ko amazinga yo mu karere ka Pacific ahanganye n'ibibazo bikomeye bijanye n'umutekano n'iterambere ryavyo, harimo ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe n'ibibazo vy'ubutunzi. Ayo mazinga ahanganye kandi n'inyifato y'agasomborotso itera yigaragaza kurushiriza y'Ubushinwa. Daniel Crittenbrink yatangaje ko Amerika itariko itegeka ibihugu ku nguvu kugira bihitemwo abo bikorana, haba mu karere ka Pacifique canke ahandi hariho hose. Yamara yatangaje ko igihugu ciwe gishaka kubona ko ibihugu vyo mu karere ka Pacifique bifise ububasha bwo gufata ingingo zavyo ubwavyo mu mwidegemvyo atagahato kahabaye. Muri iyo ntumbero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizotanga amafaranga arenga miliyaridi 7 y'amadolari azobagenewe gufasha imigambi mishasha mu karere ka Pacifique. Ayo mafaranga arimwo ayerekeye amasezerano hagati ya Amerika n'amazinga ya Marshall n'amaleta yunze ubumwe ya Micronesia arekurira igisirikare ca Amerika gukoresha amazinga. Ku ruhande rwayo Amerika irayashigikira mu vy'ubutunzi. Icegera c'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi muri Amerika ku vyerekeye akarere ko muri Asia yo mu buseruko na Pacific, Eli Ratner yatangaje ko amasezerano hagati y'ibihugu vyo muri ako karere na Amerika ifise akamaro gakomeye cyane. Yavuze ko ayo masezerano atuma Amerika ishobora gukorera mu bihugu bigize ako karere mu bikorwa vyayo, mu gihe ababona ko arabansi bayo badashobora gukoresha ubutaka, ikirere n'amazi y'ivyo bihugu. Eli Ratner yatangaje ko Amerika izi neza ko Ubushinwa uriko bugerageza kugeramira imigenderanire no gukorana hagati ya Amerika n'ibihugu vyo mu karere ko muri Asia yo mu buseruko na Pacific imaze igihe kirekire. Ubushinwa bubikora mu ntumbero yo gushira imbere inguvu n'igihagararo cabwo muri ako karere. Icegera c'umuyobozi w'ibiro vyerekeye akarere ka Asia mu kigo ca Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID, Michael Schiffer yatangaje ko ikigo USAID giha ibihugu vyo mu karere ka Pacific inzira itandukanye. Schiffer yavuze ko bashikiriza ivyo bihugu imigambi yerekeye iterambere ifatiye ku vyo bikeneye, ivyo vyifuza, imigambi ifatiye ku budandaji, kuja hamwe kw'ivyo bihugu, kutagira uruhande rukumirwa, kandi imigambi yisunga inyishu n'imico igendera kuri demokrasi vy'ababa muri ivyo bihugu ituma haba ihinduka mu nzira nziza mu makungu. Michael Schiffer yatangaje ko gushika kuri iyo migambi bisaba gukomeza gufashanya n'ibihugu vyo mu karere ka Pacific n'abanyagihugu baho hamwe n'amashirahamwe ayobowe n'ivyo bihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gukomeza imigenderanire ivyerekeye kwivuna umwansi n'iterambere mu mazinga yo mu karere ka Pacific.
necesario